Pasika ni igihe cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Pasika si umunsi umwe gusa. Pasika ni igihe Imana ihabwa icubahiro ngo yamaze iminsi 40 abiyereka. Ndagusengera mukundwa muri iki gihe cya Pasika uronke iyerekwa rishasha, ubone ibitangaza n'ibimenyetso mu bugingo bwawe. Ivyo wari wizereye ubone bikunda. Imana igutwenze, Imana iguha intahe nshasha muri iki gihe cyakunze. Twamasanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo candi igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere. Mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu aduzwa mu ijuru. Ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ivyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha byose, gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru, ahejeje kugerera intumwa muri mpemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mukundwa uri kuradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, nkuko twama turonka intahe zanyu, ngundira ndakwereye ngo Pasika ni igihe cyo kubona ibimenyetso n'ibitangaza. Imana ihabwa icubahiro. Pasika ni igihe cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Pasika si umunsi umwe gusa. Pasika ni igihe Imana ihabwa icubahiro ngo yamaze iminsi 40 abiyereka. Ndagusengera mukundwa muri iki gihe cya Pasika uronke iyerekwa rishasha, ubone ibitangaza n'ibimenyetso mu bugingo bwawe. Farao ntiyabitahuye, ariko bamaze kurya umwagazi habaye igitangaza. Imana yari yakoze ibitangaza mbere yaho bishika 9 vyitwa ibihano, ariko byari bitangaza gushikaho abanyamareba n'abapfumu n'abarozi bo muri Egiputa babarira Farao bari bamenyereye kubikora, bavuga ati ibi sikindi n'urutoke rw'Imana. Ndakwifurije muri iki gihe cya Pasika yuko urutoke rw'Imana rwiyerekana mu bugingo bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Ibi yaravuze muri Mariko 16 amaze kuzuka. Mariko 16 aravuga ngo ibihe ibimenyetso bizokurikira bizera. Hari ibimenyetso bigukurikira kuko Kristo yarazutse, ibintu birahinduka. Imana ihabwa icubahiro. Mbere yaravuze ngo ngira nsubire kwa data, unyizera ibitangaza jewe nkora, ibikorwa nkora nazo bikora mbere n'ibibirusha. Muri Yohana igice ca 14. Imana ihabwa icubahiro. Imana rero kwiyereka ibitangaza n'ibimenyetso muri iki gihe cya Pasika. Ubone ibitangaza n'ibimenyetso, ivyo wari wizereye ubone bikunda. Imana igutwenze, Imana iguha intahe nshasha muri iki gihe cya Pasika, mbere ko tuzoshika mu gihe cya Sansiyo. Pasika ntiba umunsi umwe gusa. Pasika ntiba ijoro rimwe gusa. Pasika ntiba uwa Mungu umwe gusa, ntiba uwa gatanu mweranda gusa. Pasika ikubera igihe cy'iminsi bitangaza n'ibimenyetso. Kristo akwiyereke wewe n'abawe mu vyawe ahantu hose uri. Urakoze kudutega yombi, urakoze kwizera no kwitega ibitangaza no gusangiza abandi intahe n'ubutumwa bwiza. Urakoze, uragaheza.